Turabaramukije mwebwe mwese mwe kumadukurikira kumbonesha kure Heritage twongera tubaha ikaze muri ano makuru yaranzwe n'ino ndwi twaraye turangije naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ishengero Impact for Christ Ministries ryarateguye igikorane c'ikanguro camaze imisi itatu caremeshejwe n'umukozi w'Imana Philip Banda ava mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Umugwi ugizwe n'abarongozi b'indirimbo zo guhimbaza Imana bavuye mu mashengero atandukanye barakoze amasanamu y'indirimbo 10 zo guhimbaza Imana. Ngizo ingingo nkuru twabateguriye mu mwanya nido. Nongeye kubaha ikaze muri ano makuru. Kuri uyu w'Imana igikorane Burundi igihe c'ikanguro niki caremeshejwe n'umukozi w'Imana Philip Banda ava mu gihugu ca Afrika y'Epfo niho casozegwa. Mu Ishengero Impact for Christ Ministries Burundi bagashima ibihe vy'impemburo baronse muri ico. Ni inkuru dushikirizwa na Bonaventure Nick niyo mungere. Ico gikorane camaze imisi itatu kibera mu gisagara ca Bujumbura cari categuwe na Prophet Philip Banda arongoye Ishengero Impact for Christ Ministries kw'isi yose. Kikaba categuwe mu ntumbero yo kugendera ishengero ry'u Burundi. Pastor Rindi Kumana arongoye Ishengero Impact for Christ Ministries Burundi yavuze ko habaye ibihe byo guhembuka kandi ko ijambo nyamukuru ishengero risigaranye ari urukundo. Harabaye ibihe byo gukira, ibihe byo gutabagwa, ibihe byo guhembuka, katwabaye mu bihe by'umunezero by'ukuri. Ikintu ca mbere yadusigiye yatubwiye yuko dukeneye kugira urukundo. Nitwagira urukundo ibintu byose bizogenda neza. Yaduhaye akarorero ko mu muryango usanga hari ubudasa. Hariho oncle ari hariya, hariho tante ari hariya, akaba ari habirabure, harimwe abafise inzobe, mugabo abo bose bagize umuryango. Bivuga yuko mu butandukane bwacu dushobora kushira hamwe tukubaka igihugu cyacu cy'u Burundi. Bamwe bitavye ico gikorane bavuga ko inyigisho ku rukundo no guhariranira ari imwe mu nyigisho zabafashije. Tumwa bwankoze ku mutima nuko twe twankana atakamaro ko kwankana kuko utuma turyana atari uwo muntu ni kiri muri twebwe ni shetani ari muri twebwe. Rero urukundo nirwo rurengera ibyo byose. Umva ntaco tuma dutandukana, yaje kutwigisha kugarura guhariranira, kugira ubumwe, kubaka igihugu cyacu kigatera imbere. Ubutumwa dusiganye bukomeye n'umuntu ari mu gihugu ca Afrika y'Epfo utabizi yo none ngo ni kure, ariko mwabonye mu nyigisho yatanze arazi Burundi cyane, yatwigishije ubumwe, gukundana. Ico tugiye kubona imbere, amabi twabonye mu Burundi ntaho tuzosubira kubona, umwiza twabonye mu Burundi ntaho tuzokwengera kubona. Ubu hagiye kurasa umuco ku gihugu c'u Burundi, kandi murazi yuko ni ikanguro twabwiwe n'abantu benshi. Murumva ko n'umukozi w'Imana yatugendeye no munsi no yavuze ati umwiza ku gihugu c'u Burundi birarangiye. Ico gikorane kikaba citabwe n'abakristo bo mu Ishengero Impact for Christ Ministries bo mu Burundi n'abava mu yandi mashengero hamwe n'abashitsi bavuye mu bihugu by'u Rwanda na Afrika y'Epfo. Ndagushimire Bonaventure Nick niyo mungere. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 25 z'uku kwezi turimwo, umugwi ugizwe n'abarongozi b'indirimbo zo guhimbaza Imana bava mu mashengero atandukanye barakoze amasanamu y'indirimbo 10 zo guhimbaza Imana. Ipolite Ndayirukiye umwe mu bagize uwo mugwi avuga ko izo ndirimbo ziyumviriwe kugira ngo ugwaruka nago ruronke igitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana zishingiye ku vyizerwa rukristo. Tumukurikire. Hari ikibazo gihanze ishengero muri rusangi kubijanye n'ico gikorwa cyo guhimbaza Imana mu ndirimbo. Turafise igitabo citwa igitabo cyo guhimbaza Imana, igitabo c'indirimbo kirimo indirimbo ceganye c'indirimbo zishika 354. Izo ndirimbo zirafise akanovera mu bijanye nuko zubakiye kwijambo ry'Imana, hanyuma abantu bakuze zirabanyura gose. Ugwaruka nago muri rusangi bumva umengo ni indirimbo zataye igihe. Kenshi rero usanga bamwe bagomba kuziha umuziki ugezweho canke bakaziheba muri make, bakarondera izindi ziza ziraca ku mbuga ngurukana bumenyi. Muga nyinshi muri zo ugasanga vy'ukuri ntizubakiye kwijambo ry'Imana, zivuga vyizerwa bitari ivyo. Rero twebwe twifuje kuzana urundi rukurikirane rw'indirimbo umuntu yogereranya n'ico gitabo cyo guhimbaza Imana, rurimo indirimbo zitondewe mu vyerekeye kuraba ko zubakiye kwijambo ry'Imana,
zubahiriza ivyizerwa rukristo ariko kandi zifashe kugwaruka rwumva nago rurimwo no kuvuga zivugijwe mu mudiho ujanye n'iki gihe turimo n'urukurikirane rw'indirimbo zishika 250 nyinshi muri zo nizakuye mu Congereza twisunze cyane izifise ivyizerwa vyubahiriza ukwizera rukristo kandi zirimwo mudiho ugwaruka rushobora kwimvamo no musi rero twaramutse tugira muri izo ndirimbo muri urwo rukurikirane rw'indirimbo 250 twakoze indirimbo 10 muri zo twagiriye ico bita live recording twafashe amasanamu aho twifuza yuko kuba karyo kuko abarongozi b'indirimbo cyane cyane ko nibo bajejwe ico gikorwa baronka akaryo kuzimenyera no kuziga kugira ngo zifashe kugira ngo bazimenye hanyuma bumve n'ukuntu zivugijwe bariko barategura mu myanya yo gutegura indirimbo bakoresha mu makoraniro baronke aho bigira bazitegurira bimenyerereza izo ndirimbo zegeranirijwe mu rukurikirane rw'indirimbo nkuko nabivuze 250 umuntu ashobora kuzitora kuri application yitwa Sela Iminodi arashobora kuziraba kuri Google Play ahashobora kuronka iyo application irimo izo ndirimbo zose hanyuma munsi hariho link umuntu ayifyonzeko ikimujana kuri version originale ya nyene iyo ndirimbo iri mu Congereza twe rero turiko tugerageza kuzishira mu Kirundi tuziririmba mu masanamu ariko hariho n'izindi zisanzwe ziri ku rubuga rwa YouTube rwa Sela nyene barashobora kuraba Sela Iminodi kuri YouTube barashobora gusanga ko izo tumaze gushirako zakozwe mu Kirundi hariko n'amajambo abakeneye kuziga no kwimenyereza kugira ngo mu myanya gutegura indirimbo nk'abaririmbyi baza gukoresha mu makoraniro bazitegure bazimenyereza ariko amajambo akaba arimo n'umuziki bishobora gufasha kugira ngo batangure kuzikoresha. Ishirahamwe rukristo inganji ryarateguye uruganda ruhuza abahinga bafise impano mvabwenge n'abagwizatunga hari kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023. Ugo ruganda rwateguwe mu ntumbero yo guhimiriza abagwizatunga gushigikira abahinga bafise impano mvabwenge mu bikorwa bakora. Abitavye ugo ruganda barashima Imana ko hagiye kuba impinduka. Ni nkuru twateguriwe na Jibril Habimana. Ugo ruganda rwiswe Art Business Conference rwatunganijwe mu ntumbero yo gufasha gutahura hamwe ibijanye nuko abagwizatunga bakwiye gushigikira abahinga bafise impano mvabwenge. Ezekiel Hatungimana umwe mu bigishije avuga ko gukorera Imana ari ibakwe ku mugwizatunga kandi ko gushigikira abahinga bafise impano mvabwenge ari kubarinda kugeragezwa. None ko nasangiye n'abandi kwa kubereka yuko igihe Imana tuze kuyikorera ni bakwe. Korana Imana si umutwaro, ni chance ni opportunity dufise. Hamaro nk'abagwizatunga twaceje opportunity barayisezisa. Karakajyo keza Imana duha icakabi ni yuko gukorana n'Imana ibyo dukora byose ntibizoba ivy'imfagusa bizibukwa n'umwami. Arasenga nazo bitunganya akibuka ibyo twakoze. Ikindi naco gushikira abartiste tubarinda kugeragezwa, tubarinda kuguhahanda abandi baguye. Ko turafise abartiste benshi cyane bahereye mu Ishengero Ry'Imana, mugabo n'umunsi bari ibintu bicuramye tutemera. Bisigura ko nitutabashigikira tuko tubagerageza. Rero tubafashe tubashigikire tubarinde kugwa muri amageragezwa. Pasteur Aimable Izere umwe mu bagwizatunga baje muri ugo ruganda aravuga ko kugira ibikorwa vy'Imana bigende neza abahinga bafise impano mvabwenge n'abafise uburyo bagiye gukorera hamwe gutyo ijwi ryabo rishike kure. Nk'umugwizatunga w'umukirisu cyane cyane ko abatumiwe abagwizatunga b'abakirisu nabonye yuko kugira ngo ibikorwa vy'Imana bisaba uburyo bisaba uburyo butandukanye ingabire n'uburyo bufadika b'amahera bikorwe neza. Natahuye neza yuko abafise ingabire abartiste n'abafise uburyo bagiye hamwe birakunda yuko ijwi ryabo rishika kure. Blaise Pascal Mugisha umwe mu bahinga bafise impano
mvabwenge afise icizere ko hagiye kubaho impinduka mu bijanye no gukorana hagati y'abahinga bafise impano mvabwenge n'abagwizatunga. Nk'umu artiste icyamfashije muri Uganda ni nuko twagize icyizere ko hagiye kubaho impinduka mu bijanye no gukorana hagati y'abartiste n'abagwizatunga. Ukuntu hagiye kubaho ugufashanya hagati y'abagwizatunga n'aba artiste kubera yuko muri Uganda twize yuko umugwizatunga akeneye umu artiste n'umu-artiste akeneye umugwizatunga. Pastor Joye Blaise Ntabareha asanzwe ari we arongoye ishirahamwe Rukristo Inganji ashima Imana ko abahinga bafise impano mvabwenge n'abagwizatunga bagiye gukorera hamwe mu kwagura ubwami bw'Imana. Intumbero y'isabukuru Inganji canke Inganji Festival ni kugira ngo turushizeho kwamamaza ubutumwa bwiza na cyane cyane ku bw'icubahiro c'Imana. Izi nganda twazihisemo muri iyo mutima nyene kugira ngo tubandanye duhesha icubahiro Imana mu byo dukora byose. Twagize inganda ama-activité ane, ibikorwa bine bigize iyi festival. Kimwe ni Art Business Conference, ni igikorwa kijanye no guhimiriza abagwizatunga dufatanya amaboko na twebwe abahinga bafite impano mvabwenge cyangwa aba-artiste kugira ngo dushobore gufatana amaboko kugira ngo tukore byose w'icubahiro c'Imana mu kwagura ubwami bw'Imana. Icyo gikorwa cyagenze neza cyane kandi twabonye Imana mu buryo budasanzwe ko abagwizatunga bacitavye kandi n'ivyo twayaze byose urabona ko ari inkoramutima kuri bo. Urwo ruganda Art Business Conference rukaba rwari rumwe mu nganda ishirahamwe Rukristo Inganji yateguye ibicishije muri Inganji Festival. Ndagushimiye Jibril Habimana, hano tugarukije amakuru twabateguriye naho ubutaha.